ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Mana ishimwe ku muntu wese ari hano hantu, turasubiye kubiyegereza ku buryo bw'umwihariko. Mwese Imana ibagirire neza. No munsi mwihanganye, n'abatamba twababujije aho gutambira ko kugerageza kubahiriza imetero imwe naho bitoroshe, ariko byadufashije gatoya gutanga umutekano no kwirinda aho tugeza, nubwo bitaba byoroshe kubera ikibanza gica gicika gitoya, ariko nizere ko mwese aho mwicaye muguwe neza. Narabonye kwa gatanu ntibiba byoroshe ko usaba abantu bazananye mu modoka imwe ngo batandukane imetero imwe. Uzubona bariko baragora protokole ko bavuga ngo byahereye mu modoka ariko kandi ni byiza kubafasha mu kazi ko ntibiba byoroshe gushiraho urwo rutonde. Imana ibahezagire. Nabonye abaririmbyi batwenga, uno munsi twazanye ibikoresho bishasha byo kwakira amashikanwa biviko igikoni kirekire kibashikira mutarinze gufata kajya kantu. Hari abantu bari bamaze iminsi badatanga amashikanwa kuko kajya kantu k'amashikanwa babona umenga gasa na corona, uravyumva bakanka kukakira, siko ariko uno munsi twagereze kukabarinda. Bwana sifuwe sana, haleluya. Imana ishimwe cyane. Byiza kwiga kwiadapta ku kintu cyose ko kiba kiri nibihe tuba turimo. Uko mwavyumvise tugiye mu ndwi nziza yacu y'amasengesho, indwi idasanzwe. Igihe cyose twama tubabwira iyi minsi y'amasengesho y'ukwezi kurangira twinjira mu kwezi gukurikira, kiba ari igihe cacu cyo kuba imbere y'Imana, cyo gusengera hamwe nk'ishengero, cyo gusengera hamwe igihe dusenga turi kumwe n'abandi bose, tukaba imbere y'Imana dufise imitwaro itandukanye, dufise imitwaro imwe dusangiye, dufise n'indi tudasangiye. Aba ari imitwaro yawe ku gatwe kawe uba wumva ushaka kuzana imbere y'Imana. Indwi rero tugiyemo n'indwi y'amasengesho, turifuza kukubona hano hantu, turifuza ko tuba turi kumwe twese, kuko mu bihe nk'ivyo bamwe bagiye bahigira gusenga, bamwe bagiye bahigira kuba imbere y'Imana, bikabafasha gukura no kwiga kuba imbere y'Imana no kwiga kuba mu bihe by'amasengesho. Turaza ngaha tukiga ijambo ry'Imana canke tugatemba mu masengesho nk'uko Mpwemu Yera aturongora, ariko ndashaka kubatumira ku buryo bw'umwihariko. Igihe twasengera abana dimanche yahera, numvise muri jewe umutwaro w'ikintu cyo gusengera abantu bafise abana canke gusengera abana muri mwebwe abafise abana, abareza abana, abafise abana bari kuri recharge yawe canke munsi y'uburongozi bwawe. Ndashaka muri indwi tuzofata igihe mu mwanya wacu w'amasengesho, tuzofata ibihe byo gusengera abana. Hari igihe usanga abana bawe bariko baca mu bihe byaba ibihe by'ingwara, byaba ibihe byo guhinduka, ibintu rimwe utaba wumva, rimwe ugashaka kubishiramo pression, rimwe ugashaka kubishiramo inkoni, rimwe ugashaka kubishiramo amakari, ariko ukabona ko bitamarsha. Hari ibihe bisaba kuza imbere y'Imana kugira ngo Imana ibe y'intervena. Numvise ari umutwaro special, nashatse kubivuga bahagaze hano imbere, ariko ndavuga nti reka tuze dusengere iki kintu mu minsi y'amasengesho. Rero wowe ari we wese ushobora kuba ufise abana, ufise umutwaro w'uruvyaro canke w'abana, inshuti abari hafi yawe, ndashaka uze twifatanye muri indwi yacu y'amasengesho. Kini nshaka kuvuga kuri aya masengesho aduha kurangiza uku kwezi kwa kane. Murazi ko ukwezi kwa gatanu ari ukwezi kudasanzwe mu buzima bw'igihugu, ni ukwezi kw'amatora, kandi musanzwe mubizi dufise rimwe na rimwe amateka atari meza ku bihe nk'ivyo by'amatora, aho usanga habaho uruhagarara, haba ubwoba, haba abantu batakaza ubuzima, haba ibibazo bitandukanye bishobora kuza biciye muri iyo competition canke muri uko guhiganwa. Rero nk'ishengero ntituri abantu bihweza ibintu tukabiraba nk'ababiraba kuri televiziyo, ariko nk'ishengero twahawe ububasha bwo gusenga no kumvigwa, twahawe ububasha bwo guhamagara Imana ikatwumvira ikintervena. Rero muri minsi yacu y'amasengesho, imwe muri teme zikomeye y'ivyo tuzoba dusengera, haba uri muhira, haba uri hehe, ndashaka twese hamwe dufata umwanya wo gusengera igihugu, gusengera iki gihe tugiye kujamo nk'ishengero, nk'abateramyi, dusaba impore y'Imana, dusaba kugira neza kw'Imana, dusaba ko atakintu kibi
kiva muri ibi tugiye kwinjiramo vyo guhiganwa canke vy'amatora, ariko kandi Imana ikikuze kandi izitirire igihugu cacu, Imana izitirire ivyacu. Turi shengero, turafise ubushobozi bwo kuguruza no kugaza, turafise ubushobozi bwo gutegeka bigakoreka. Rero ndashaka kugira ngo ico kintu tugisengere. Ikindi kintu tuzoba dusengera muri amasengesho tugiyemo, numvise mutima wanje gusengera muri iyi minsi abantu batandukanye bafise ibintu byabo bikorera, ariko kubera ikibazo c'ingwara n'uruhagarara ruri mu isi n'ingene activité mu isi yahagaze, hari abantu activité canke ibikorwa vyabo, yaba abadandaza baja kurangura hanze, yaba bafise ibikorwa bakora ariko bifitaniye isano bihuza igihugu n'isi, ugasanga rimwe na rimwe kubera abo mukorana ubuzima canke ibihugu vyabo batariko barakora bugarijwe, bikaba biriko birafekta akazi kawe, byafekta ubuzima bwawe. Ndashaka ico kintu tuzobe tugisengera kugira ngo inyuma y'iki kiza, naho ibiharuro vyerekana ko ubutunzi bwo mu isi buzomera nabi, yuko ubutunzi busubiriye inyuma kubera ibikorwa vyahagaze, ariko kandi dusenge kugira ngo Uhoraho azigama abantu biwe. Yesu ashimwe cyane. Ivyo we bikurengane, Yesu ashimwe cyane. Nkuko umumarayika yica muri Egiputa yarenganye Israeli mu gihe c'ukwica, haleluya, nawe we bikurengane mu izina rya Yesu Kristo, bije hirya yawe. Uhoraho akuzigame nkuko yazigamye Gosheni, igatuma abisirayeli baronka umuco igihe abandi bose bari mu mwiza, haleluya. Ivyo vyitwa ibitangaza vy'Imana, ivy'Imana ikorera abantu bayo mu bihe bitumvikana, mu buryo butumvikana, Imana ikintervena ikabikora. Ibi byose ndashaka mu masengesho yacu y'iyi minsi 3 tugiyemo, tuzorangiza no ku munsi wa 5, uretse ko ku munsi wa 4 tuba tutari ngaha, tuba turi mu série de prière. Ndabatumiye mwese ubishoboye, ufise umutwaro wari wose, ufise ikintu cyaco cyose ubona Satani ariko arakugwanyamo, ufise ikintu cyaco cyose ubona wugarijwe, usugerejwe mu nzu yawe, mu kazi kawe, mu mashuri yawe, ikintu cyaco cyose uri kuragwana naco utumva, ndashaka aya masengesho tugiyemo kwinjiramo akubera amasengesho azoba ayazokwibutsa kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Abantu b'Imana bavuge ngo amina, haleluya. Imana ibahezagire. No munsi shaka kuvuga ijambo rivuga ngo ugendere imbere y'inyonga hanje, ugendere mu nyonga hanje, marche devant ma face, ugendere imbere y'inyonga zanje, ugendere imbere y'inyonga zanje. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo uno munsi muri kino gitondo, mvuga ibintu bigize urugendo rwacu rw'agakiza, urugendo rwacu rwo kwitaba umuhamagaro. Kenshi Bibiliya igereranya ubuzima bwacu bwo kuba twarakijijwe n'urugendo. Aha twese turi mu rugendo, igihe twakizwa twinjiye mu rugendo, igihe nakizwa natanguye urugendo rwo kujana na Yesu, hama kandi muri ubwo rugendo rwo kujana na Yesu rwavuyemo urugendo rwo kwitaba umuhamagaro wo gukorera Yesu, kuko iyo uri kujana n'Imana ikaganza ubuzima bwawe, iranaguhamagara kugira ngo uyikorere. Mu Banyefeso n'umurongo utanditse kuri ekran ntimuwurondere, ariko mu Banyefeso igice ca 2 ku murongo wa 10, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yarateguye ibikorwa vyiza tuzokora imbere yuko tuvuka. Imbere yuko uvuka Imana yarateguye ibikorwa uzotambukiramwe, ibikorwa uzokora, ibikorwa uzoyikorera. Ivyo bikayihesha icubahiro mu buzima bwawe, ivyo bikerekana ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe, ivyo bikerekana uburyohe bw'Imana, ugacika igikoresho cyo kwerekana uburyohe bw'Imana. Mwese ngaha mwahamagariwe kwerekana uburyohe bw'Imana, mwese ngaha mwahamagariwe kwerekana ubwiza bw'Imana mu buryo bumwe canke ubundi. Umwe wese hano hantu Imana yamuhamagariye kwerekana ubwiza bwayo, kwerekana ugusayangana kwayo. Twibuka ko muri no mwaka duhagaze kuri iri jambo rivuga ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana burabonekera mu buzima bwacu, ariko kandi ubwiza bw'Imana burabonekera mu buzima bwawe cane cane igihe witavye umuhamagaro w'Imana. Nico gituma uno munsi navuze umutwe w'aya majambo tuvuga ngo gendana n'Imana, marche devant le Seigneur, haleluya. Gendera mu nyonga h'Imana. Bwana sifiwe sana, haleluya. Ndashaka uno munsi muri kino gitondo kubona abahamagawe, abazi ko bahamagawe n'Imana, amaboko yanyu hejuru. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Abo yahamagaye, abo yatoranije, haleluya, yarabatsindanishirije. Imana yaraduhamagaye. Uru n'urugendo turimo, kandi uru rugendo turimo rufise ibihe bitandukanye, rufise ibyo ducamo, rufise ibyo duhura navyo, ariko turi mu rugendo twatanguye. Kubari ngaha ku munsi wa 5,
mwari mugabanije neza aho turi yanje musubire hajya nyene mwari muvuye. Okay? Sawa. Ku munsi wa Mungu twari turi ejo kwa gatanu uheze, abo twari kumwe, Joel yatwigishije ahagaze mu mutima w'icimviro nshaka gushimikira ko uno munsi afatiye ku kugendana n'Imana, kujana n'Imana. Yesu ashimwe cyane. No munsi ndashaka guhera mu murongo w'itanguriro 12 ku murongo wa mbere. Itanguriro 12 ku murongo wa mbere, igihe Imana yahamagara Abraham, igihe Imana yamuhamagara kugira ngo ayikurikire. Aha niho tubona intango y'urugendo rwa Abraham. Abraham yarariho, yari yaravutse, ariko muri iki gice ca 12 ku murongo wa mbere niho tubona Imana imuhamagara kuyikurikira. Bisobanura ngo mu gihe c'ubuzima bwacu hariho igihe kanaka Imana izigahamagara ubuzima bwawe kugira ngo uyikurikire, kugira ngo ubane nayo mu migenderanire, bikaza kuvamwo kuyikorera no gushitsa umugambi wayo ku buzima bwawe. Ariko vyatanguriye mu muhamagaro w'imigenderanire. Muhamagaro wa mbere Imana iduhamagara n'umuhamagaro w'imigenderanire. Haleluya. Genèse chapitre 12 verset 1. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Bashaka gusoma Kuvayo 3 murongo w'8. Kandi manukanywe no Kuvayo 3:8. Yes. Kandi manukanywe no kubarokora, mbakure mu maboko y'abanyegiputa, mbadugane mbakure muri ico gihugu, mbajane mu gihugu ciza cagutse gitemba amata n'ubuki, kibamwo abanyakanani n'abahetsi n'abamori n'abaferizi n'abahiwi n'abayebusi. Haleluya. Uno musi shaka gufatira ku gicapo c'aba bagabo babiri bahamagawe n'Imana bagakorera Imana. Bibiliya yuzuye ubuzima bw'abantu bitavye umuhamagaro, kugira ngo natwege bitwigishe ko natwebwe hari umugisha mu kwitaba umuhamagaro. Kandi nta witaba umuhamagaro w'Imana, nta witaba Imana adafise ukwizera kwimuhamagaye, ariyo kwizigirwa kandi kwiye gukurikirwa. Ariko ngaha muri kino gicapo twasomye mu itanguriro turabona Abraham Imana imuhamagara ikamubwira ngo ingo. Ariko kandi no muri iri jambo ryo mu Kuvayo gice ca 3 turabona Imana ibwira Mose ngo ingo utwara abantu banje ubatware mu gihugu nzokwereka. Haleluya. Imana iramubwira ati ingo bakure muri Egiputa, ubatware ubadugane ubajane mu gihugu ciza cagutse gitemba amata n'ubuki. Igihugu cari kiganzwe n'aya mahanga Yesu yagiye canke mu Bibiliya twagiye turasoma, yari amahanga ategeka iki gihugu. Ariko hari ikintu tubona ca mbere, iyo Imana ihamagara ubuzima bw'umuntu canke Imana iriko iraguhamagara, hariho igihe c'ubuzima bwawe co kurongorwa n'ijwi ry'Imana. Igihe cose cawe uzorongorwa n'ijwi ry'Imana, nkuko twavyize ku munsi wa Mungu, kurongorwa na mpwemu w'Imana. Ariko kandi igihe cose Imana ihamagaye, turabona muri ibi bicapo bibiri aba bantu burya Imana yabahamagaye, turabona Imana ibiyereka mu rugezo rwa mbere. Igihe Imana yahamagara Abraham canke igahamagara Mose, Imana yahamagariye Abraham kuja mu gihugu izomwereka. Igihe Imana yavugisha Abraham bwa mbere ntiyari bwamwereka ico gihugu. Abraham ntiyarakizi. Abraham ntibiboneka ko yari umuntu yagenza amahanga menshi ngo amenye aho Imana iriko iramuhamagarira, ntiyaraza aho Imana imuhamagariye. Ariko umuhamagaro wa mbere Abraham yitavye mu kwitaba Imana, yitavye yisunze ijwi ry'Imana. Ntaco Imana yabanje kumwereka, ariko Imana yavuganye n'umutima wiwe, Imana yavuganye n'umushaha wiwe, Imana yavuganye n'impwemu yiwe. Hari igihe Imana iguhamagara mu buzima bwawe, ariko ntikwereke ibintu vyinshi, ariko ikakuvugisha. Kenshi kuko turi vyaremwe bigendera ku bintu biboneka, iyo Imana iguhamagaye ikaguha igicapo c'ivyo izogukoresha, uravyumva, ikaguha igicapo c'ivyo ushaka kushitsa. Igihe yaduhamagara mu ishengero rya Life Center rivuka, Imana yaduhamagariye ku kintu citwa ubuzima. Haleluya. Kubona ubuzima. Intumbero niyerekwa n'icifuzo no kubona ubuzima bwa Kristo busesekara mu buzima bw'abantu. Imana iduhaye kurongora, tukabona abantu buzuye ubuzima n'insobanuro zose zigize ubwo buzima. Ico ni igicapo Imana iguha. Imana ikaguha igicapo, ariko ico Imana igicapo iguhaye kikaba kimeze nk'icumvikana mu ijwi, ukaba ufise na image y'ico Imana ikubwiye, ariko ukaba utarakibona.
hari intambuko y'ubuzima bwacu bwo gukurikira Imana. Iyo Imana uyikurikira iriko iravugana na wewe, igihe cyose Imana ihamagaye umuntu, yarabwiye Abrahamu ngo nzokwereka igihugu, nzokwereka igihugu, nzokwereka igihugu ciza. Nubwo Imana yagerageje kugisobanura no kukidekriva, Abrahamu ntiyashobora kukivisualiza kuko ntiyari bwakibone. Igihe Imana yahamagara Mose ikamubwira ngo batware mu gihugu ciza gitemba amata n'ubuki, Imana yarakivuze mu ijwi ryayo, ariko Mose ntiyarazi ico gihugu. Intambwe yo gukurikira Imana ikiri kiravugana n'umutima wawe, ukayikurikira ariko ukagira ishaka ryo kubona ivyo iriko irakubarira. Kenshi aha niho abantu bagirira isanganya, kuko Imana hari ibintu byinshi tubwira, ariko kandi yamaze kubikubwira ukumva urabikunze, ukumva urabiryoheye, ukumva urabishuhiye, ukumva urabishaka, ukumva urabinyotewe, ariko ukaba udafise igicapo kiri exact yaho Imana iriko iratwara ubuzima bwawe. Iki gihe kiragora ku bana b'abantu, kuko dukunda ko ibintu byose tuba tubimetriza kandi tubikontrola. Hari ivyo Imana yavuganye nawe we mu kuyikorera, hari ivyo Imana yavuganye nawe igihe wakizwa, hari ivyo Imana yemeza umutima wawe kwizokoresha ubuzima bwawe. Ntavyo urabona, ntavyo urafata, ariko uravyumva, ariko Imana yaravuganye nawe. Ndashaka kuvuga ngo mu muhamagaro wo gukurikira Imana hariho umwanya wo kumva utarabona. Hariho umwanya wo kumva ico Imana igusezeranira ariko ukaba utarakibona. Watangura kuyikurikira, watangura kugenda, ushitse ngaha ahantu muri Genèse chapitre 17, hari haheze imyaka myinshi Abrahamu agendana n'Imana. Ushitse mu itanguriro igice ca 17 ku murongo wa mbere, tubona Imana yereka Abrahamu. Ubu turarenganye igihe cyo kumva, ariko Imana irageza ahantu inyuma y'imyaka y'ubwizige bwa Abrahamu bwo gukurikira Imana, hageze igihe aho Imana imwereka ico yamuhamagariye, Imana imwereka ico yamubwiye ko izomushiramwo. Imana yari yamusezeraniye igihugu, Imana yari yamusezeraniye uruvyaro. Uravyumva, iyerekwa ry'Imana kuri Abrahamu ryari rininiya, ryari rirengeye n'urugezo rw'ubuzima bwa Abrahamu. Ariko kuri uyu murongo wa 17 ku murongo wa mbere n'umurongo w'8, murongo wa mbere n'umurongo w'8, aramubwira ngo Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubarira ati, ni jewe Mana ishobora vyose, uhore ugendera imbere yanje kandi utungane gose. Ku murongo w'8, kandi wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, nzobaha iki gihugu wabayemwo uri nyambukira, nico gihugu cose c'i Kanani, kuba ishamvu y'ibihe vyose, nabo nzoba Imana yabo. Haleluya. Imana yamubwiye ngo wewe uzugendera imbere yanje. Ibi Imana ibimubwiye haheze imyaka hafi 99 moins 75 ni kombi. Ibiharuro byanyu muri siso. 24. 99 moins 75. 24. Mu myaka 24 Abrahamu akurikira Imana, Imana imubwira igihugu izomuha, igihugu uruvyaro rwiwe ruzotegeka. Inyuma y'imyaka 24 Imana irakimwereka. Ariko nabwiye ngo muri iyo myaka 24 hagati y'ukuba warabwiwe n'igihe cyo kubona hari igihe kirekire gisaba ubwizigirwa. Yesu ashimwe cyane. Ntivyabaye mu kanya isase. Hari igihe twumva Imana iduhaye yerekwa ikagushiramo ivyo uzoyikorera, buno nyene ugaca ushaka kubibona, buno nyene ugaca ushaka kubishikako, buno nyene ugaca ushaka kubitambukiramwo. Iki nico gihora gituma abantu benshi bahamagawe n'Imana bagira amasanganya mu muhamagaro, kuko baba excited na vision, bashuhira iyerekwa, bagashaka kurishikako n'ingoga, kuko bumva ico gicapo, kuko bumva ico Imana yababwiye mu mitima yabo bashaka kukibona. Ariko kandi bikabananira kurindira intambuko y'imyaka iri hagati y'ico wumvise n'ico uzokwerekwa. Si ibintu byose Imana yakubwiye bishika ubunyene, si ibintu byose Imana yakubwiye bikore ku bunyene, si ibintu byose Imana yakubwiye utegerezwa kwihuta ngo ubivyare. Ego ni Imana yabikubwiye, ariko iyo utanguye kugonga ibiti n'amabuye n'imisozi kugira ngo ubivyare,
uba uri kurakora igikorwa kitari cyo, kuko mu gihe gikwiye iby'Imana yakubwiye ntizobikwereka. Bwana asifiwe sana. Abrahamu Imana yaramubwiye ngo shishikara kugendera imbere yanje mu bwizigirwa. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo shishikara kugendera imbere y'Imana mu bwizigirwa. Shishikara kugendera mu nyonga y'Imana mu bwizigirwa. Haleluya. Niyo devoir domicile yawe, niyo responsabilité yawe, nigo ruhara rwawe, nico conye nushoboye, nico conye nuhamagariwe. Gendera imbere yanje mu bwizigirwa. Ni nk'uko Imana yari ihejeje kubwira Abrahamu ngo gendera imbere yanje mu bwizigirwa, ibisigaye nakubwiye ko nzokora, ni jewe nzobikora, wowe ntavyo uzokora. Responsabilité yacu ni ukugendera imbere y'Imana mu bwizigirwa. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana iramubwira ngo iki gihugu ndakweretse. Aha Abrahamu yaramaze gushika i Kanani, ngo iki gihugu ndakweretse, wewe n'uruvyaro rwawe bazokiganza, bazogitegeka, kizocika icanyu. Enfin, inyuma ya 24 ans, Imana iha Abrahamu kubona ico yari yaramubwiye, kubona igihugu yari yaramusezeraniye. Ariko yongerera amubwira ngo kandi si ivyo gusa, ngo muri wowe hazovamo uruvyaro rutazoshobora guharurwa, rutazoshobora kuba contenu. Muri verset 8. Haleluya. Imana ivuga ngo uzogwira, uzoba munini kurusha uko ushobora kuvyibaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ni bande bibaza ko Abrahamu yapfuye yaramaze kuba mwinshi? Byari yaramaze gushika? No. Kuko ivy'Imana ikweretse wewe birakuruta kandi biranakurengeye. Yesu ashimwe cyane. Hariho ibyo ushobora kubona, ariko hariho n'ibyo utazobona. Iyo umuhamagaro wawe, iyo ico Imana ihamagarira ubuzima bwawe gikomeye kandi kijaye n'inyungu z'ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana bukaba ari ubw'ibihe bidashira, igihe duhejeje ubuzima bwacu mu mubiri ntibihagarika umugambi w'Imana gushishikara. Bwana asifiwe sana. Haleluya. So rero ndashaka kuvuga no musi muri kino gitondo ngo hariho igihe Imana itubwira tukarongorwa n'ijwi ry'Imana, tukageza n'igihe Imana izotangura no kuturongora tubona ico yavugaye natwege mu buzima bwacu. Usomye muri Itanguriro canke ibiharuro, nombre guharura 13 ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. 13 murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Oraho abarira Mose ati, tuma abantu baje gutata igihugu c'i Kanani, mpaye Abisirayeli, ukure umuntu umwe mu miryango y'abasekuruza asanzwe ari mukuru muri bo. Haleluya. Mose Imana yamuhamagaye ngo uzotwara abantu mu gihugu ciza c'amata n'ubuki. Haleluya. Mose atangura processus yo gutabara Abisirayeli, abatwara mu gihugu nawe n'ubwiwe atari bwabone. Iyo turiko turumvira Imana, si kibazo c'ivyo tubona canke dutahura mu mwanya Imana iriko iraduhamagara. Hari ibintu byinshi mu muhamagaro udashobora gukontrola kandi udafitiye ko control. Ariko umuhamagaro uwitaba mu kwizera yavuze niyaguhamagaye. Biratugora nk'abantu iyo tutariko turabona ibyo turota gushikako, biratugora, biradutabura, biratusha impatience yacu, kuko kenshi ntitwihangana, kenshi dushaka kubinyarutsa. Ngenda kubwire ngo hari abakozi b'Imana, hari abantu benshi bahamagagwa n'Imana mu rugendo rw'agakiza no gukurikira Imana, bakagira isanganya rinini ya kuko bibagora kurindira umwanya w'Imana. Ega Imana yaraguhamagaye kuyikurikira, uri mu rugendo rwayo, uri mu nzira y'agakiza, uravyumva? Ariko ngenda kubwira no musi muri kino gitondo ngo ugomba kwiga kwihanganira umwanya bifata n'umwanya bisaba kugira ngo ubone ico Imana yakubwiye. Uzokumva umuntu akubwira ngo ebana gusa je nzobona birashitse, Imana yarabimbwiye, ngo niyo yabimbwiye, ngo nta muntu ashobora kumpagarara imbere. Yes, yego ni Imana yabikubwiye, ariko iyo Mana yabikubwiye nizo bigushikanamo. Haleluya. Imana idukorera, Imana iduhingurira mu rugendo rwo kuja mu byo yatubwiye. Morangerageza kwiyumvira kubera ko Imana kenshi ikunda kubwira abantu iyo baroye n'icirikira hamagarira ubuzima bwabo n'ici izobakoresha. Ugasanga umuntu agikizwa,
je maze imyaka mike nkijijwe muri 94 uravyumva mu gihugu hari intambara mu gisagara hameze nabi muri 94 turiko turasenga muri Odeon nararonse prophecy iri claire mu bantu nkuko bahagaze ejo bundi Daniel yavuze ko dimanche barampagurutsa ndatinya no guhaguruka ndaronka prophecy iri claire kuvy'Imana ishaka kunkoresha nari maze umwaka canke nari maze imyaka 2 nkijijwe uyu munsi mvise imyaka 27 nkijijwe kubera ko Imana imbwira ivyizo nkoresha nkiri umubebe wa 2 ans mu gakiza nuko Imana iri interesse kudukomunika destination aho turiko turaja aho iriko iradutwara ici twiteze ko aho tuzobera abandi umugisha Abraham ataravyara n'umwana umwe Imana yamubwira ngo uzoba isoko uzogira uruvyaro runini igihe atanu umwana wa mbere yari bwavyare kubera ko Imana ivuga ibintu kare Imana ivuga ibintu kare kugira ngo bikuzigame kandi ntusanzare mu buzima bwawe ube focus kucirikira kubarira kuko igukundisha ico yagushizemo hami iyerekwa ryayo mu buzima bwawe rikaguproteja kudafata vyinshi kuko mu buzima hari vyinshi twojamwo hari vyinshi twogerageza hari vyinshi twoshobora ariko ivy'Imana impamagarira si ivyo nshoboye ariko ivy'Imana impamagarira ni ivyo yampamagariye point ndafise ivyo nshoboye ntemerewe ariko ndafise ivyo nahamagariwe nemerewe Mose mu gice dusomye ngo haragera igihe Imana iramubwira ngo haheze imyaka mu guharura Imana iramubwira ngo ca gihugu nakubwiye rero ca gihugu wagenze ugenda kurondera utumbereye muduga mujika nani mutarahabona ca gihugu mu gihe wansanga mu muriro w'igisaka nkakubwira ngo batwara abantu banje mu gihugu nzokwereka ca gihugu nakubwiye ukakigirira igicapo cawe kiri personnel ubu ndaguhaye uburenganzira mugiye kukibona physiquement mugiye kubona uko gisa tora abantu 12 mu miryango yose ya Israeli bayikurira ubarungike baje rero kuraba kijya gihugu finalement enfin kuri Mose ivyo yagendeye yumva ijwi akagenda arongowe n'ijwi ry'Imana ico ryamubwiye ko izokora enfin Imana yari imushikanye kuri periode Imana yari imushikanye muri saison yo kutavyumva ariko yo kubibona hariho umwanya wo kumva hakabaho n'umwanya wo kubona ivyo wabwiye Haleluya Abrahamu bambe Mose acatora abantu 12 mu muryango wa Israeli ndiko ndasoma iyi nkuru hari ikintu mbona Mose yakoze kitari kirimo kwizera Mose ngo amaze gutora abantu 12 ngo arababwira Imana yamubwiye ngo rungika abantu baje kuraba ca gihugu ingene ari ciza ni nkuko Imana yarivuze ngo rungika abantu bagende kuba batemwa yuko ivyo navuze jewe ndi Imana itabesha nico ngiye kubaha ariko ni murabe Mose naho ntababwiye gusoma iyo chapitre muraza kwisoma muhira Mose mu kubwira aba bantu urazi ibintu yababwiye yabwiye ngo nimugende murabe ico gihugu murabe abagabo barimo ingene bakomeye murabe inzitiro zabo kuntu zikomeye murabe ingene abasirikare babo bakomeye Imana ntiyabwiye Mose kuja kwevariwa force y'umwansi Imana yabwiye Mose kuja kuraba ubwiza bw'igihugu kuko ibijaye n'umwansi agitegeka ni responsabilité y'Imana ariko Mose apoza geste itagira ukwizera abatuma kuja kuraba force Imana igomba kuduha ibintu ntibiduhirabiye kuri force yacu Imana igomba kuduha ibintu ntibiduhirabiye kuri capacité yacu Imana igomba kuduha ibintu ibiduha irabiye kugushaka kwayo n'urukundo rwayo n'umugambi wayo ku buzima bwacu Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Ntuze wigere uraba umugambi w'Imana n'ivyo yakubwiye igomba gukora mu buzima bwawe ntuze wigere ubiharurira kuvyo wowe ushoboye ntuze wigere ubirabira kuvyo wowe ushoboye ntuze wigere ubirabira kuvyo wewe umetriza ariko Imana igihe cyose ibikora irabiye kukungene yo ingana hama wewe kaguhamagarira gusa kuba témoin yico yo ishobora kubagendera mu nyonga hayo Yesu ashimwe cyane abumva ico ndiko navuga bavuga ngo Yesu ashimwe cyane ndazi ko ari abanyarusa kubaza ivyo ndiko navuga Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane
abatazi ibyo niko ndavuga intahira inyuma izoza. Haleluya. Ariko munyemerere mvuge kino kintu. Mose arungika abantu kuraba ingene igihugu ari ciza, barungika kuraba force y'umwansi, ariko Imana iravuga ati no, barungike. Nico gituma mu baje batanga raporo, bamwe bagarutse bavuga ngo bajye bagabo ngo nibigatanya, bafise inzitiro zikomeye. Bamwe baje baripotinga bafatiye kuri faiblesse no kuri force y'abansi. Ariko Yosuwa na Kalebu bo bazi ico Imana yatumye Mose neza, bo bagaruka bavuga ubwiza bw'igihugu, kuko bazi ko kubijanye ku nguvu z'abansi si business yabo, ariko bo bagomba kuba juste abatemwe b'ubwiza na conformité y'ico Imana yababariye, yuko ico yavuze gisa n'ico bahejeje kubona. Point et très à la ligne. Mwana baye ngogenda murabe ca gihugu ciza nzobaha. Nkeneye ko mugaruka gutanga raporo mukavuga ngo vy'ukuri Imana ntiyatubeshe, kijya gihugu ni ca grave, ivyama vyacu, ubwiza bwacu. C'était ça le rapport que Dieu attendait. Mais malheureusement, abagiye bari muri influence ya direction faible ya Mose, abo bagarutse bavuga faiblesse bafise, batensista ku bwiza bw'ivy'Imana igomba gukora. Ico nshaka kuvuga rero kuno munsi, nshishikara, ndagomba vy'ukuri umbwira umuntu mwicaranye naho utaza kumucira kwa mate, umumbarira uti vraiment shishikara kugendera mu nyonga h'Imana. Haleluya. Mumbarire uti shishikara kugendera mu nyonga h'Imana gusa shishikara kugendera devant la face de Dieu, shishikara kugendera mu nyonga h'Imana, shishikara. Bano b'Imana biratugora kandi biragoye, uravyumva mu buzima bwacu biratugora, ko shishikara kugendera mu nyonga h'Imana. Ndashaka kubwira ngo iyo Imana iguhamagaye, uravyumva, irashobora kukubwira ico izogukoresha, canke ikakubwira aho igutwaye, canke ikakubwira ico uzovamwo. Ariko no munsi muri kino gitondo ndashimira Imana kubera itatubwira ivyo tuzocamo. Umukozi w'Imana umwe yarambwiye ngo pastor, tuko turaganira n'umuntu akorera Imana kandi vy'ukuri yasizwe, ndamubwira ikintu mbona kuri ministère yiwe. Tuko turatera inkuru gutyo gusa kakataka pastor, ndakubwira ikintu kimwe nanje. Jewe Imana mu kumpamagara iza kuba yarambariye yuko nzoca muri ibi bintu nabonye naciyemo, ndibaza ko ntari kwitaba umuhamagaro w'Imana nubwo ubona ko nsizwe amavuta. Uravyumva? Effectivement Imana ikunyegeza aho izogucisha ikakubwira aho igutwaye. Mwabyumvise neza? Imana ikunyegeza aho igucisha ariko ikakubwira aho igutwaye, ariko ntikubwira ingene uzohashika amano yawe ameze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera iki? Kuko Imana yitwararika kudukora no kuduhingura ikoresheje ivyiducishamo. Kuko ntikeneye kugushikana mu byo yakubariye udatunganye, udasa nk'uko ishaka. Rero izokoresha urugendo rwawe n'ivyo ucamwo kugira ngo iguhingure, iguforge, ikujanjagure, iguheze mw'ivyawe, kugira ngo igushikane mu vyayo, ivyawe bisigaye ari bikeya. Tukiri mu mubiri ntibizohera vyose, ariko vyinshi izobigabanya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nico gituma hariho abantu bavuga ngo umunsi umwe narigeze kwiba amahera muhira. Nkiri muto nariba amahera muhira, kandi Imana imbabarire cyane. Rero je narakunda kurya amagome. Gome murayibona? Narakunda kuyirya. Umunsi umwe rero niba amahera igihumbi ca hari epfo muri les années 80 yari amahera menshi. Ncangura gome z'igihumbi. Mbega ibintu bivuze ashaka guca mvuga iki kabasha, ndasavye. Sinzi ko ibintu ashaka guca ariko ntaco. Yes, ndabitoye. Nguze gome z'igihumbi ndazitana musakoshi yanje yari iremereye. Hama nkaza ndayitereka ahantu munsi y'idirisha muhira, munsi y'amarido, nkaza ndaja gutora gome nkazijya. C'est vrai ko nafashwe ntaraziheza. Ahandi hose nari kuba mpagaze ngaha. Ariko iyo ukiri umwana uravuga ngo je noronka amahera, ngo nzogura ibimodoka,
hariho ibintu byinshi mwebwe mwibaza ko Imana ibahaye amahera nka jewe mwogura amagome, ariko rimwe Imana ikakwima amahera, kuko imbere y'uko Imana iguha ayo mahera ikeneye daboro kugukiza inyota ya gome. Sinzi ko muvyumva. Ntizoyaguha ugishaka gome, ariko izobanza igukuremo inyota y'amagome, hama mazi yaguhe ukuze uwohotse uyakoresha ikijanye n'inyungu z'ubwami bwayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hari indoto nyinshi mufise zidashobora gupfa zibaye, hari n'indoto z'Imana mufise musengera Imana itazobashikanako, kuko Imana igomba kwiyasura yuko izogushikana kuri izo ndoto yabanje kukwambura ibintu bimwe bya kameremere bikubwira ngo niwashika muri ziya ndoto ngo bataniwona. Hari abantu bavuga ngo shanga Imana ngo izonkoresha tungu naho batanyemera ngo bataniwona. Reka nakubwire, ucibaza ko bazokubona nta n'uzokubona. Imana izobanza igucinyize gatoya, ibanza ikunyegeze, kuko nikeneye kugukoresha ngo bakubone, ikeneye kugukoresha ngo bayibone. Yoyo apana wewe. Yesu ashimwe. Hariho ekilibre Imana ishiraho hagati y'ivyigushikanako n'ivyigukoramwo, hagati y'ivyigushikanako n'ivyigukoramwo Imana irashiraho ekilibre. Hariho abantu bazinduka bakishikana ku bintu bagasayangana mu mwanya muto bakazimangana, kuko bashitse ku bintu bikomeye, bagira ingufu zikomeye, ariko kandi badahinguwe bikomeye. Absence y'igikorwa c'Imana mu buzima bwawe n'ubwanje muri uru rugendo, nimba ataca Imana ikirakora muri twebwe, success yose Imana izogushikanako izoba nuisible, izoba catastrophique, izoba ibara kurusha izoba profitable. Nico gituma dukwiye kuryohererwa Imana igitevye kuduha ivyo tuyishaba byose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngira ndangize mvuga ngo igihe Imana yahamagara Mose, hari ibintu Mose atarazi ko azohura navyo. Yesu ashimwe cyane. Igihe Imana yahamagara Mose, Mose hari ibintu byinshi atarazi ko azohura navyo. Icambere nshaka kuvuga ko kuri uyu munsi mvuga kuri ibi bintu Mose atarazi ko azohura navyo, siko Mose igihe yayirukanka agasohora abisirayeli muri Egiputa. Iyi ni inkuru iri muri Exode chapitre 14 verset 15. Siko sishaka ko Fiston ayidusomera, ariko kuvayo 14 ku murongo wa 15 haravuga ngo uhora habarira Mose ngo kubera iki numva induru. 14:15 bwira abana bo Isirayeli babandanye gutambuka, bashishikare gutambuka. Yesu ashimwe cyane. Ndasurinya iri jambo gutambuka. Ni kubera iki numva ugwamo muri Isirayeli, bwira ubwoko bwanje bashishikare gute? Bakomeze bagende. Bakomeze bagende. Ndashaka kubabwira ngo no musi muri kino gitondo tugomba gukomeza tukagenda. Icatuma abisirayeli bakoma ugwamo bakavuza induru nuko mu mugongo wabo hariyo Farawo yaraje kubicira imbere y'ikiyaga gitukura. Bakaraba Farawo ariko Imana ikaba yamaze kubabohora. Imana ikabwira Mose ngo kubera iki hari ugwamo, babwire bashishikare. Business yacu ni yanje ni yanyu, nukubandanya twebwe. Ibitariko biragenda, ibiriko biratutera, ibiri inyuma mu migongo yacu si business yacu. Mu nzu yawe Imana yaragushize, mu nzu yawe Imana yaguhaye umugore, Imana yaguhaye abana, Imana yagize gute, hari ibintu bitariko biragenda neza. Reka kwitwararika ugwamo bw'ibitagenda neza. Shishikara mugende, shishikara mwavance. Ivyo mubirekera Imana, ivyo mubirekera mu maboko y'Imana. Ariko mwebwe responsabilité yanyu niko Imana yabwiye Abrahamu mu gice ca 17 twasomye, iramubwira ngo wewe shishikara kugendera mu nyonga hanje. Continue à marcher devant ma face. Mama, papa, uri ngaha, ego hari ama probleme, ariko Imana irakubwiye ngo reka kwiyoccupa, induru ziri inyuma yawe zije kugusanga imbere y'ikiyaga gitukura, ariko wewe shishikara gusa. Ico naguhamagariye, marche, genda, tambuka, jana nanje, kurikira jewe, ja mbere y'ico kiyaga gitukura, nikiruguruka kandi n'inyuma haracara abansi, ariko we bandanya, nta kindi. Reka kumbaza ngo mbega kiraza kuguruka, reka kumbaza ngo mbega atamabato tubona aje kudutwara. Mvuze ngo shikara.
ikirabwira Mose ngo wewe nawe duze inkoni yawe uyishire hejuru y'ico kiyaga kiraza kwiyugurura nko kubiri abana ba Isirayeli binjire bajabuke bagende. Igihe Imana yahamagara Mose akabona igitangaza ca Pasika akabona Isirayeli isohoka kwa Farawo, Mose ntiyarazi yuko azohura n'ikibazo c'amazi n'ikibazo ca Farawo mu mugongo. Ivyo Mose ntiyigeze amenya ko azohura navyo. Iyo aza kumenya ko azohura navyo ngira ari guteba kugenda. Ariko kandi Imana ihora yemera yuko mu rugendo rwawe uhura n'ivyo utaruzi ko uzohura navyo bikaguhagarika umutima, ariko ivyo nyene ugenda urahura navyo Imana ikaza kuvyigaragazamo. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwira ngo ivyo uri kurahura navyo vyose Imana yarizi ko muzohura navyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikigira kabiri, Abisirayeli baranyotegwa mu kuvayo igice ca 17 bicwa n'inyota. Mose ntiyari yigeze yevaliwa ngo yanarize yobserve agire travail d'équipe batangure kwimva ngo mbeko tugira twinjire muri desert. Ubwa mbere na mbere Mose yarazi ko bagiye kumara iminsi mike bagashika muri ca gihugu. Ni bande bazi iminsi bahamaze? Nyinshi. Haleluya. Imyaka. Mose ntiyarazi yuko iki kibazo kizobahanga. Yarazi kuko babonye ibitangaza vya mbere bazoshishikara kubona igitangaza. Abantu batanguye kumwidogera, barishwe n'inyota, bari mu bugaragwa. Mwitanguriro canke mu kuvayo 17 Bibiliya avuga ngo Mose asemerera ku murongo wa 4. Mose arasemerera imbere y'Uhoraho. Mumfashe mushiri yo mirongo. Exode 17 verset 3. Ubwoko ngo bwaraho bwishwe n'inyota bidogera Mose. Kubera iki wadukuye muri Egiputa kugira ngo uze kutwicisha iyi nyota? Uravyumva hamwe n'ubusho bwacu. Mose aririra Uhoraho aravuga ngo Mana nzokorera iki aba bantu? Raba habuze gato bantera amabuye. Uhoraho abwira Mose ngo rengana uje imbere yabo. Haleluya. Amina. Hama ufate abakuru bo mu miryango. Hama ufate na ya nkoni imwe wuguruza amazi. Murongo wa 6. Eheraba ngiye guhagararana nawe imbere y'urutare ihorebu. Uraza gukubita ugo rutare ruraza gusohokamwe amazi. Hama abantu baraza kunywa. Uravyumva? Hama kandi abigenzuko. Usomye muri Exode chapitre 16. Ikindi kibazo Mose atarazi ko azohura navyo. Mose ntiyarazi ko azohura n'ikibazo c'inzara. Bari basohotse muri Egiputa batekeye bafise provision. Imisi yabo ya mbere bari bafise amastoke bavanye muri Egiputa baremerewe n'ivyo kurya. Ariko baragera igihe ivyo bavanye muri Egiputa birahera. Kuko hari igihe ivyo watanguranye bihera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Igihe twagira mariage na madamu, twari couple ntoya, abajene bose baryoherewe. Ku buryo mariage yacu abantu bose baraza muhiri wacu, twamaduteka imisi yose. Ako twari tugifise ivyo kurya byo gutwikurura. Hamanatu tukaguma turondera bataje tubahamagara. Uko uravyumva? Kuko franchement je nabona umenga nuko nyene bimeze. Tugahamagara bantuze tuzobatumira ryari, tugatumira abaririmbyi kwabo, tugatumira abakoropo kwabo, uravyumva? Abagenzi bacu imisi yose kwabo. Donc karaga couple kari jeune nyene kambere ko muri generation yacu, uravyumva? Bose biyumvamwo. Kandi abantu bari baranadukrititse yuko tutazogira mariage turiko turabesha turababandi. Uravyumva? Rero umva karaga vengeance yarakajwa k'abajene bose muri generation yacu byashobotse shabayigize. Bazi ko abajene kenshi bama banka critique. Rero yamara amafete muhira. Turagira amafete gushika naho byo kujya byo gutwikurura bihera. Sinkora madamu ntakora ifilimi rizinga abantu bamenyere ko amabaza muhira bagasanga ameza yateguye. Haleluya. Wana ko nande nifitiye umugore wo mu bwiza ibintu byo guteka ni top end. Uravyumva? Umva nyene baba celibatere bose cubabona baca baza nyene bararonsa hano. Bica birahera. Biheze bari basigaye baza nkaca ninyegeza. Kuko nari mfise probleme yo kubona abantu baza midimwe kandi tutatetse, kandi nkatinya ko babona yuko tutatetse. Uravyumva? Bwira umushanyo hari igihe bihera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
Haleluya. Yuri umuntu wo kwizera uca uvuga ngo ni nka ka gafuka wa mugore, ni nka twa tuvuta twa wa mugore, ntibizokama, ntibizohera mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikabanza ikagusoya bigahera. Si uko Imana idashaka kukugaburira, ariko rimwe na rimwe n'Imana irashobora gutreta orgueil yawe mu nzara yawe. Imana irashobora kudevelopa sensibilité yawe ku nzara yawe uzorongora ibanje kukumvisha icari c'inzara. Aho duca n'ibyo duhura navyo birafitanye isano niyo turiko turaja. Haleluya. Haleluya. Mose ntiyarazi ko azohura n'inzara. Kindi kigira kangahe, Mose ntiyarazi yuko hari inzoka zizojya abisirayeli. Bibiri ivuga ngo bacumura ku Mana, Imana ibarungikira inzoka zirabarya barapfa. Mose akabona abantu barongoye bamugwa impande, abandi bamugwa impande, bapfa nk'imibu basipomfyemo insecticide. Ivyo Mose nta shuri rya teoloji na rimwe yari yaragize rimwigisha ingene bahandoringa ikibazo c'inzoka zari y'abantu bakaba ariko barapfa. Bano b'Imana nta shuri ry'Imana ribaho, nta shuri bo kwigisha Imana. N'ijambo ry'Imana mu Baheburayo riravuga ngo mu gihe c'iherezo nta muntu azokwigisha mugenzi wiwe ngo menya Imana, ariko Imana ubwayo izokwihishurira umumwe wese, izokwandika amajambo yayo apana ku bisata by'amabuye nko ku gihe ca Mose, ariko izoyashira ku gisata c'imitima yabo. Imana izoshira conviction, Imana izoshira uburongozi bwayo mu mitima yacu, tumenye ivyo muri école biblique badashobora kutwigisha. Nta school of ministry ibaho, ariko hariho some element of ministry that they can provide, but not your own school. Icigwa cawe nta muntu yokikwigisha muntu w'Imana. Yesu ashima, nta muntu yokikwigisha. Shaka uje mu maseminere yahehe icigwa cawe Imana igomba kukwigisha. Izokikwigishiriza sur le tas, izokikwigishiriza. Hariho abantu bakunda kwiga cane kugira ngo ntibaze bakora amakosa. Reka ndaguhebuze, ntuzopfa uhejeje kwiga Imana ku buryo ata makosa uzokora, ariko Imana yiteguriye ko unakora amakosa kugira ngo niyanagukoresha abantu bamenye kuri umuntu. Haleluya. Kandi Imana iguha abantu bashobora kwihanganira amakosa yawe, kandi Imana ikwigishirize mu makosa yawe, kuko ngo umuherezi yatogwa mu bwoko ngo kandi ngo yagomba kuba ari umuntu nk'abantu, kugira ngo nawe n'ubwiwe abanze gutanga ikimazi c'ivyaha vyiwe, kugira ngo ashobore gutahura imbabazi zigomba kugirirwa abandi, kuko nawe n'ubwiwe yabanje kugirirwa imbabazi. Ntidushobora gukorera Imana tutari faible, kuko vyo tunanira kwihanganira abari faible. Mose ntiyarazi ko azohura n'izi nzoka, ariko kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko buza kuri Mose buramuririra ngo twacumiye ku Mana. Haleluya. Twavuze nabi Imana, tuvugira imbere y'Imana kugira ngo izi nzoka zireke kutwica. Ngo Mose arasenga, asengera ubwoko bw'Imana. Guharura 21:8, Uhoraho abarira Mose, nucura inzoka uyimanike hejuru, uza kuba yakomowe wese n'inzoka akihweza iyo nzoka wamanitse, araza gukira ibikomere vyiwe, araza gukira ubumara. Yesu ashimwe cyane. Mose ntiyarazi ko inzoka zizojya abantu. Mose ntiyari préparé n'amamerikichrome na systeme yo gutabara ubumara bw'inzoka mu maguru y'abantu. Mose ntiyari yarigishijwe yuko icaha gifise inkurikizi zo kurandura ubuzima bw'abantu. Mose hari byinshi atatahura, ariko Imana imukorera igitangaza, imubwira ngo manika inzoka. Mose mu kumanika inzoka, Mose ababaye mu baprofete ba mbere bavugishijwe ko Yesu azomanikwa ku musaraba agakura kwicaha c'abari mu isi. Amanika inzoka mu gishingo cyo gukiza abantu b'Imana, ariko bicika ubuvugishwa ko Yesu azomanikwa, abazomwizera wese bakamwihweza bakazokira ubumara n'inkurikizi z'icaha mu buzima bwabo. Mose abikora atabara biwe, ariko abahejeje kuvugishwa ikintu ata muntu umwe yamwigishije. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ngo Imana ntiyatwemereye kumenya amadetayi. Imana ntiyakwemereye kumenya byose ngene bizogenda, ariko Imana yakwemereye kugendana nayo. Haleluya. Ninde yanyumvise? Navuze ngo Imana ntiyakwemereye kumenya ingene bizogenda, ariko Imana yakwemenyereye kugendana nayo.
hariho abantu no munsi muri kino gitondo utazi ingene uri ngaha. Hariho abantu no munsi muri kino gitondo batazi ibyo barimo ingene byabashikiye. Hariho abantu no munsi muri kino gitondo bameze nk'abasutswe na vague birotruva bari hano hantu. Imana yaraguhamagaye ariko ntiyaguhaye detaye zingene bizogenda. Ego yaraguhamagaye ariko ntiyaguhaye detaye ya parcours. Imana nimeze nk'umukonducteur wa rally. Iyo abantu bagiye muri rally baragira reconnaissance yaho bazokwiruka, bakiga amakorosi, bakanregistra aho baca, bakamenya hari kinogo, bakagira ama repetition ya hari izoba, bakabanza bakamenya piste, bakamenya ikorosi rikata cyane, ko pilote akanota, bakahamemoriza kugira ngo baze bahaze umunsi wa hari birukanka ataco baraba, bamenye aho bapangura ama vitesse, bamenye aho bayongereza kubera hateze, bamenye aho bayagabanya kubera ama virage. Muri hari barakwereka parcours, ariko mu gukurikira Imana ntibakwereka parcours. Mu gukurikira Imana bakubwira aho uroye, ariko ntibakubwira ingene bashikayo. Kandi iyo haravye umenga ni hariya, ariko iyo utanguye kugenda hacika kure uragenda ntuhashike. Uyu munsi nashatse kubankuhaja muri kino kintu bantu b'Imana. Mwitondere kugendana n'Imana, mwitondera ivyigenda ibakorera mu madetaye yose. Reka kuvuga ngo hari ibintu biriko biranshikira ntatahura, reka kuvuga ngo ibi bintu ubwo je ko naritavye umuhamagaro w'Imana ngo ariko ndashikirwa nibi. Reka ndakubwira Imana yaraguhamagaye, ego sindabihakanye, ariko kandi muri uru rugendo rwawe ugagakiza kukujana n'Imana hari ibintu ucamo, hari ibintu uhura navyo, ariko nkuko na Mose yabigenjeje ku kibazo cyose yahuye naco, wowe yagiye mu nyonga y'Imana akaririra Imana, Imana ikamuzanira solution. Si kubera uri mu kibazo, si kubera uko uraca ahantu hagoye ko Imana itaguhamagaye. Si kubera biriko birafata inzira udatahura Imana itaguhamagaye, no. Ariko nugendera imbere y'inyonga y'Imana, kuko ico cyose Imana iriko irakora. Reka ndangize ndababwira ngo Mose ntiyari gushobora gukura mu kumenya Imana iyo abatagiye acishwa ahantu hagoye. Mose ntiyarazi kuvugwa ariko yaravuzwe. Ariko Imana agomba kumuprepara kuri ico kintu. Ngena kubwira ngo hari ibintu byinshi bishobora kukubabaza, bishobora kugushikira mu gukorera Imana, mu kwitaba umuhamagaro. Bikagutuma abantu benshi barahagaritse ibikorwa bakorera Imana kubera barakuvuze, kubera ntibagutahuye, kubera ibi nibi, kubera ntibagushigikiye. Reka ndababwire abantu b'Imana, shishikara wowe kugendana n'Imana, shishikara gukorera imbere y'Imana, shishikara kuba mu nyonga y'Imana. Iyi niyo no musi business yawe, niyo responsibility yawe. Umuntu wese ari hano hantu, nico gituma iyo tuvuze ngo nimuze dusenge, amasengesho aradufasha. Kuko iyo turiko turasenga, mu masengesho Imana iduha kwihanganira ibyo turiko turacamo bigoye. Imana iduha kwihanganira imisozi turiko turaduga, Imana iduha kwihanganira imiriro ducamo, Imana iduha kwihanganira ivyo tutari dusanzwe tumenyereye, tutari expose kuri ivyo. Ariko muri urugendo rw'umuhamagaro ibigushikira ni byinshi cyane, ariko kandi ivy'Imana navyo ni kwigishirizamo bikarushiriza rwose byo kuba byinshi. Kandi ngenda kubwire ngo naho nyene Imana iriko iragukuriza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndarangije mvuga ngo Imana izogukorera igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbega mumaze kuhomaka yuko ibitangaza byose Imana yakoreye Mose yabimukoreye afise difficulty. Ngo kubita amazi ngo araseseka, ngo imuzanira amanu. Bijya bitangaza byose tuvuga, c'est une réponse à des difficultés auxquelles Moïse était exposé. Ibitangaza byose tubona ni nyishu ku masengesho Mose yari karahura nayo. Haleluya. Ariko kandi Imana ikahamukura mu buryo bw'igitangaza, bikamukomeza, bikamukuza, bikamuha gushishikara. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Munyemere duhaguruke dusenga Imana. Misi yose nibutse ko dufise indwi y'amasengesho, numva binyohera kudaheza suje neza. Haleluya. Kuko mbanzi ko ndashobora kubandanya kuri kino cigwa nyene. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Vuga n'ijwi rirenga ngo shishikara kugendera imbere y'Uhoraho. Haleluya. Shishikare kugendera imbere y'Uhoraho. Shishikare kugendera mu nyonga hiyo. Shishikare kujana nawe. Haleluya. Ntuceregwe kandi ntuyatarde kuvyo utumva uri kurahura navyo.
Imana yari ibizi kuzohura navyo. Imana yari ibizi ko biri ku nzira yawe. Imana yari ibizi ko bizoba. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imana yari ibizi ko uzohura navyo. Haleluya. Ariko kandi uburyo bwayo nayone yo kukwigisha ubwiza bw'Imana uyu munsi no mu rugendo rwawe. Ninge nigutabara igukuye muri ico kibazo uri kurahura naco. Ninge nigutabara igukuye muri iyo ntambara uri kurahura nayo. Tugomba kuza imbere y'Imana tukayihamagara. Yo yizi parcours yacu, yo yizi ivyo uri kurahura navyo. Wamara kuza imbere yayo ukavuga ati Imana, ibi bintu sinarinzi ko nza guhura navyo, hano sinarinzi ko nza kuhaca. Iki kintu sinarinzi ko nza kwikonfronta kuri kino kintu. Hari pression mu kazi, hari ibibazo mu kazi, hari amamenase, hari iki, hari ibintu byinshi, hari amakuba mu buzi urimo, hari amajaruzi mu buzi urimo, ariko urabizi ko aho hantu hari kubera Imana. Reka kuvuga ngo sinumva igituma bangwanya. Haleluya. Ariko kandi ivyo bisa no kuraba urwamo rwa Farawo inyuma ya Isirayeli. Ariko wowe ni wihweze inyishu z'Imana imbere y'ico kiyaga gitukura. Inyishu Imana izana ku bantu bayo. Igihe cyose batubwiye nabasomeye, Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli baridoga. Abisirayeli baridoga. Aya mapassage yose nabasomeye yo muri Exode na Nombre aguma atangura ngo Abisirayeli baridoga. Ni uko no munsi novuga ngo namwebwe muridoga. Abisirayeli baridoga ariko bidoze Mose agasenga. Ni deux options. En face y'ikibazo bamwe baridoga ariko en face y'ikibazo cakindi nyene abandi barasenga. Iyo washishikaye kugendera mu nyonga y'Imana, imbere y'ikibazo ntiwidoga, imbere y'ikibazo urasenga. Haleluya. Haleluya. Kuki waje kutwicira hano hantu? Kuki waje kutwicira ngaha muri ubu bugaragwa twicwa n'inzara, twari gupfuma tugwa muri Egiputa twishwe tukajya konkombre zari zihari? Ni kubera ko waje kutwicira hano hantu? Muri Egiputa hari inzuzi nyinshi nziza, kubera ko uje kutwicira aha hantu? Igihe cyose babona ikibazo bakidoga, ariko igihe cyose Mose yumva ikibazo agasenga. Nico bita kugendera mu nyonga y'Imana, ukayiragiza urugendo rwawe rwose, nayo nikagorora inzira zawe. Haleluya. 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 Sinzi nukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Biramuti sinzi ukubigenza, sinzi ukubigenza. Sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana. Ntakikunanira, 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 icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Ntakikunanira, ntakikunanira,
ntibazokugwanirira ntibazogushoboza ntibazovuga ntibazotegeka ndagomba ijwi ry'amasengesho aha hantu ndagomba urwamo rw'amasengesho aha hantu sishaka agacerere ko mu kaburi ariko ndagomba amasengesho aha hantu ndagomba amasengesho aha hantu oh si igihe cy'agacerere ndagomba amasengesho aha hantu ndagomba ijwi ryawe aha hantu ndagomba ijwi ryawe aha hantu muri kino gitondo Mose ahamagara Imana Mose ahamagara Imana Mose ahamagara Imana nawe wohamagara Imana nawe wohamagara Imana haleluya nituri mu kaburi ariko turi imbere y'ishobora byose haleluya haleluya urashoboye Mana urashoboye Mana urashoboye Mana urashoboye Mana ntituziye n'uhoro bikora ntituziye n'uhoro bikora ariko uraheza inzara ugaheza inyota ugaheza inzoka ugaheza agakengerwe ugaheza ikintu cyose uraheza Mana uhora uheza Mana uhora ubiheza Mana uhora ubiheza Mana haleluya uhora urwanirira abantu bawe Mana ndasengera ishengero muri kino gitondo ndasengera ishengero muri kino gitondo ndasengera imiryango iri aha hantu ndasengera ababyeyi bari aha hantu ndasengera urubyaro ruri aha hantu ndasengera abashoni bari aha hantu ndasengera abikorera bari aha hantu ndasengera abakorera abandi bari aha hantu ndasenza abarondera amasoko bari aha hantu ndasengera ishengero ryawe Mana uyu ni umwaka wo kubona ubwiza bwawe uyu ni umwaka wo kubona ubwiza bwawe bagwanirire mu bikorwa bagwanirire mu mashure bagwanirire mu bikorwa bagwanirire mu maproje uyu ni umwaka w'Amana uyu ni wa mwaka Mana w'ambuteyaje ya témoignage w'ambuteyaje ya témoignage bibakorere Mana abagendera mu nyonga hawe bibakorere abagendera mu nyonga hawe bibakorere abagendera mu nyonga hawe abariko baragwana n'indwara abariko baragwana n'indwara abariko baragwana n'indwara ariko bari mu nyonga hawe Mana bari mu nyonga hawe Mana haleluya ndagomba mukubagane vrema ndagomba duhagarare haleluya haleluya ndagomba dutegeke haleluya hari ikirere cyo gutegeka tegeka situation zawe tegeka situation zawe tegeka muri situation zawe mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo Mana igaragaze 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 Mana natwe turafise uburenganzira bwo gusenga kuko Mose yasenze nitukirindira Mose kwasenga ariko Mana turaguhamagara haleluya tugahamagara izina ryawe tugahamagara izina ryawe haleluya hahirwa bizigiye izina ryawe hahirwa abinyegeje mu bwigobeko bwawe hahirwa bakwizeye hahirwa bakurondera hahirwa bagutumbereye hahirwa Mana bari imbere yawe hahirwa Mana abinyonga zawe zigendera imbere mu rugendo rwabo baravuze ngo gendera mu nyonga hanje gendera mu nyonga hanje ndasengeye umuntu Mana ariko arahura n'amadificulte ndasengeye Mana urugo ruriko rurabatake ndasengeye Mana akazi kariko karabatake ndasengeye Mana kumpira kirahura n'ibibazo ndasengeye Mana abariko barananirwa ndasengeye Mana abariko baratwagwa ibyabo ndasengeye Mana abariko barabeshegwa ndasengeye Mana abariko baragwana intambara atamuntu n'umwe azi ariko ibaremereye ndasenze Sheketelebo shendeleko leketeleblo shenteleko shiketeleblo shenteleko oh Mana ndavuze ngo reka ijambo ryawe Mana reka ijambo ryawe Mana reka ubutegetsi bwawe Mana reka Mana intwaro yawe Mana reka ubutegetsi bwawe Mana reka ubwami bwawe Mana buze reka ibyawe Mana bize mu bantu bawe mu kazi ku rubuga rw'akazi haleluya haleluya urenganijwe uwimwe faveur haleluya warenganijwe haleluya uri karagwanywa Mana muri kino gitondo navuze ngo wowe niwe utugwanirira wowe niwe udutabara nta muntu akomeye wowe urakomeye nta muntu ahambaye wowe urahambaye ndavuze ngo bikore Mana Mana poteja abantu bawe poteja ibyo bariko barakora poteja ibyo bariko barakora zigama ibyo bariko barakora niwe wabahaye ibyo mugisha niwe wabahaye ibyo bikorwa poteja Mana poteja Mana poteja Mana poteja Mana haleluya poteja Mana haleluya oresha
wampamagariye kinkoreshe Mana icyo wampamagariye Mana hindura uwo wampamagariye Moresha icyo wampamagariye hindura Sishaka gukora ibyo nje nifuza abikoresha icyo wampamagariye sishaka kuba uwo nifuza jewe nifuza kuba mpindura uwo wampamagariye sishaka gukora ibyo nje nifuza abikoresha icyo wampamagariye sishaka kuba uwo jewe nifuza kuba uwo wampamagariye gukora umukoro utari uwanjye nabyo ntugutsinda ukoresha icyo wampamagariye gukora umukoro utari uwanjye nabyo ntugutsinda ukoresha icyo wampamagariye dore ndi imbere yawe ukoresha icyo ushaka icyo wagambiriyeho mbere ntarabaho dore ndi imbere yawe ukoresha icyo ushaka icyo wagambiriyeho icyo wagambiriye ko icyo wagambiriyeho moresha icyo wampamagariye hindura amahoro y'Imana atumiwe n'umuntu uwo ari we wese ajyane n'ubuzima bwanyu aho muja hose mujyane n'Imana aho mujyane hose ukurikire ubugome bw'Imana mwarahezagiwe.